kubera nababaye cyane deception yarambabaje rwose vraiment urumva ndagomba umuntu nyene amakeya anyibagiza ivya kera nukuvuga mana sidavyumva ngira basi amfate nk'umubebe nyene ngira shire no ku mugongo urumva nyene numve ko ndyohewe anyubaha ampa agaciro turi kumwe nyene nkuko ndavyifuza. Hello bakunzi ba The Young Generation TV, reka twizere ko mumeze neza nkuko natwe mubibona ni bon. Imisi yari myinshi kuri microphone nkuko musanzwe mubimenyereye ni Audi Mix, inyuma ya kamera CV Mix. Uyu musi yanabazaniye umutumire mwiza cyane, muramubona n'umwigeme akeye cyane gose. Mwigeme umwe asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura, dushatse ko tuyaga mu buzima twese dusanzwe tubayemo kuko ari ubuzima busanzwe umuntu wese usanga abayemo. Rero byiza ndakunda kuganira n'abantu nk'aba kugira ngo twunguranye ubwenge canke twunguranye ivyiyumviro kuko hari kenshi ugihe usanga yitunze mwibina canke biriya twebwe ukabona umenga umwuga akora ntiwotunga umuntu mugabo tumaze kubicisha kuri The Young Generation TV n'utarabikora aravuga ati reka ndabikore kugira ngo nanje ndabe ko nobaho nk'abandi. Reka ndeka kumuvugira vyinshi mbanze ndamusabe aramutse abakunzi ba The Young Generation TV yongera twidondora kariyo. Amahoro murakomeye umeze neza ndabaramukije nace meze neza. Idondora ko baragukurikirana. Amazina yanje nitwa Niyubaho Liese. Murakoze. Niyubaho Liese ni umwigeme ni umumama ni giki? Niyubaho Liese ni umumama afise abana babiri. Ariko simbana n'umugabo mbana n'abana banje. Oh, birashika. Niyubaho Liese kutubwiye ko uri umumama w'abana babiri tukaba tubona ukiri muto. Wagiye ku mugabo ngana gute? Vyarashitse ngira ngo muri adolescence ndatwara inda ndavyara hama canja ku mugabo turavyarana abana babiri ca turavana. Uburundi turi kumwe ndi jenyene nawe ari ukwiwe. Biba bigoye kumva ko umuntu kobwa kiri muto nkawe ashobora kubaho avuga ati naravanye n'umugabo kuko turiko turabirabana ivyo bishikira kenshi abantu bakuze. Ubu kuvana n'umugabo kwawe abana ni wabajanye umugabo nta mwana n'umwe afise? Naratwaye abana nije ndabafise hama nawe yaratoye uwundi mugore baravyarana umwana. Nasanzwe gufasha mu buzima bwa misi yose bw'abana? Oya nta kintu na kimwe afashe ndimenya vyose. Yese biragoye kubona ushobora kuba ufise umuryango w'abana babiri. Ubu bigenza gute ubayeho mu buhe buzima? Mbo mu bisanzwe ubwa mbere vyarangoye narabona ko mengo ntibyoshoboka ariko kubera ko inyuma yacu haba hariho uwudushoboza vyarabaye ngombwa birakunda buke buke ariko ndagera igihe ndabona ko babanje kuba abantu bamfasha famille abagenzi. Hama haragera igihe burya biragoye gufasha umuntu yicaye wowe ugumukora umuhereza yicaye bica bisaba ko nanje nondorendera akantu nshobora gukora kugira abana bashobore kubaho. Ko tubona ubuzima bwo mu gisagara buzimvye usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose? Nyuma yaho narakoze utuntu twinshi narakoreraniye mu bantu ndarakoze mu maresitora biranka ariko mfata igihe cyo kwiyumvira gukora ibintu vy'abatayere ndagenda muri atelier ndiga gushona ndashona. Ubu tuvugana niwe mwuga nkora nivyo bintu ngiye umuryango nta na kimwe babura mbayeho neza meze neza vraiment mu bisanzwe. Kugira ngo wiyumvire ko imyuga yose warayitembera bavuga ati mpisemwe umwuga wo gushona byarakoroheye kwinjira? Ego ikintu cyose ugishizemo inguvu kirashoboka. Ubwa mbere nyene utangura urabona ko mengo ntiwo bishobora ariko narabishoboye kandi bimeze neza nabona ko ari byo nshobora gukora mbo bishobora kumpa amafaranga vyihuse ya ratio nkari hinzu ibintu nk'ivyo mba ngombwa kuja gukora ivyo kugira ngo ubuzima bubandanye. Byarakoroheye kuronka aho ugira formation kugira ngo uvuga ati reka ntangure kwiga umwuga wo gushona? Ego hariho umuntu yamfashije kundihira arandihira ahantu nkorera nigira ndiga biragenda neza nizera ko no vuba cyane ngomba kugurura atelier hama nkakora ivy'iwanje personnel. Ubu uracakorera muri atelier bakujanyemo kwigamo? Ego niho ndi mugabo
ubuye ndakora ivy'iwanje urashobora kuza ukambwira ati ndafise impuzu ufise model hama ukazana nkagushonera nkashonera harya nyene nta na kimwe amahera ukampemba hama nkabona ingene mfasha umuryango wanje. ese turiko turagerageza kuraba ingene mwiga muri atelier mwigira ku mpuzu z'abandi canke murafata ibitambara baragutuma ibitambara bakavuga ati kubera ko ugira wige bivanye na model ushaka gushona ugakora mu gitambara cyo kugira ngo vyononye canke ubigize iki ntihagire inkurikizi ziba ku mukiriya. urakoze cyane benshi iyo muri iyo atelier iyo ufiseho umukiriya wawe usanzwe umenyereye gushonera aramuzanira akamushonera amwemera hama abazi neza ko ibintu vyo bitari bwononekare hama abiga twabanje kuba twigira ku bitambara ukagura igitambara ukazana model ugomba gukora hama ugashona ico wumva ushaka umutima wawe wifuza gushona ugashona ukabona ko biriko biragenda neza hama ejo kugira uronka abakiriya urashobora kwambara kaka model wabonye ko kagezweho kameze neza umuntu akagakunda akakubaza ninde yagushoneye ukamwadresa hama agaca azana ukamugirira bigaca bigenda neza. ariko usanga bigoye ukavuga ati nk'ubu wowe dukufatiye ko nko kuri wewe wishe nk'impuzu zingana gute washonye udashobora kwambara? Je kubera ko nari ndabishashaye cyane nari ndabikeneye nagiye mfise umwete udasanzwe impuzu ya mbere nashonye impuzu ya mama wanje kuko ibintu by'abakecuru cuvyumva mama naramushoneye mugabo biragenda neza kandi sinigeze ngira erreur nimwe muri iyo mpuzu yaje imukwiye neza kujya nyene atangorane nimwe irimo iyikurikira nigiriye yiwanje izindi ngiri z'abana ariko ubwa gatatu nakoze impuzu ya mama abantu bose barayishima hama baramubaza ati washonesheje hehe atangura kunzanira abakiriya uko nyene haro nabamutumye ati turagomba uwo muntu yagushoneye ko twomuha akazi akatubera umukozi oriyo ke nanje ubushaka kwibera gukorera ivy'iwanje sishaka ivyo kuba abakozi babandi. turiko turagerageza kuraba hari amamodere menshi usanga acanganye ntihariho nka modere urabuka avuga ati vraiment iyo naho ndiko ndiga ndumva ko atayo noshobora bivanye n'amamashini nkoresha kuko mashini nkoresha ntizikora vyose mu gihe unzaniye model ifise ibindi nkoresha kuwundi kuyandi mamashini nkoresha ijya yiwanje bijya nshoboye hama sindakubwira ngo sindabishoboye kuko kuba ntabishoboye no kubera ko hariho imashini ntafise mugabo ubundi ndayifise no bikora nca nkora ijya mpuzu nkayikoresha ya mashini yanje bimwe bikenewe biri hajya nyene hama ngeze gushira ko bimwe vy'iyindi mashini muri prix y'amahera twavuganye nca ngenda kururiya nkaca ndamubwira ati wowe uyu mpuzu ucishirira ko utu tuntu ngaha hama nca ndakurihaya tugaca tugabura muri ya yandi bivanye n'akazi yakoze nako nakoze. amodere ukunda gushona muri wowe wumvise ko umukiriya akuzaniye ikishika ikorohera niyi ikanzu iribaya ipantaro cyane cyane ndakunda gushona amapantaro. muraba mwumva abakunzi ba Dayanga Generation TV abakeneye amamodere meza murumva aho muzoyasanga murumva ko akunda gushona amapantaro gira adresse abantu bariko baragukurikirana aho ukorera kugira ngo abashaka kubona iki kiganiro baze bamenye aho bagusanga mu gihe bakeneye amamodere yabo. Dukorera mu Carama aho bita kwa Karita uraduga gatoya benshi bahamenyereye ko hitwa mu Gahahe ariko uvuze kwa Karita abantu bose barahazi uraduga gatoya kwizera ya mbere hari ahantu ucubona hari studio atelier nkoreramwo ifatanye niyo studio biri kumwe uca umbona. Wow, reka dusubire mu buzima busanzwe rero tuve mu buzima bw'umwuga tuje mu buzima busanzwe tubayemo. Yese mu buzima bwe wakunda iki? Mu vyerekeye iki? Muri wewe hari ikintu usanga ukunda gisumba ibindi byose? Mbo harabaho ivyo kwambara, harabaho ivyo gufungura, harabaho dufatire ku byo kwambara. Ku vyo kwambara. Oya bero waba yambaye gute? Sinibaza ko murambegwa mfa kwambara gusa. Kubera igihe novuga ko mbegwa ni igihe tuzohura ukambwira ati uraberewe ndashobora basi kuvyumva umwe gatoya ariko muri jewe sinigera numva nyene ngo naberewe gose ngo ndarenze oya gusa ndakunda amakanzu ndakunda n'amapantaro. Nko dufatiye ku kibazo watubwiye ko wahukanye n'umugabo ukaba ufise abana ntibishika abana bakakugora kenshi ko bashaka papa wabo? Vyarabaye rimwe hajya umuntu wese akunda umuntu amukunda amwitaho iyo utitaho umuntu nawe ntashobora kukwibuka mu gihe yashoboye kubasepare n'abana hama gacaheba no kumva ijwi ryabo canke kubafasha umwana ntashobora cyane kukugora ngo nkeneye papa. Vyabaye rimwe ndabakarma ndababwira ko tutavugana na papa wabo atana nimero yiwe mfise hama barabiheba barabivamo. N'abana bakuze ushobora gutahuza ikintu bakagitahura? Ego wa mbere afise 10 ans wa kabiri afise 6 ans.
ndumva barakuze gusa nyene uri kuragerageza kuraba nawe ubwawe ubuzima barimo batari kumwe na papa wabo bona babwakira gute. birabaraba ivyo barimwo ubu kubera jewe nzi ko ari je ndi mama wabo ndi papa wabo ndi vyose je iwanje ntaco bintwaye bo kuri bo sinzi muri bo ngene bimeze. Ego ico gihe baba mumbaza barababaye cyane ndabona ko bababaye ndarondera uburyo bwose bwo kuntu bavugana hama umugore wa papa wabo ndamuronka ndamubwira nimba uvugana na papa wabo bahe bavugane avuga ngo nibasige audio ndayimuha bo bararyohewe nyene bibaza nyene yuko imushikira bavuganye nta bindi gusa barazi nyene ko tutari kumwe kandi atari ngaha hafi baca bihangana. Niba barabishika bakakubaza igituma utakiri kumwe nase. Sinibaza ko ivyo bavyiyumvira ngo bagere kubimbaza. Oya ngira ngo baba bavyiyumvira bwo ntibabikubaza. Nibaza umwana muri reaction zabo umwana mu misi ya mbere kubera ko vyari bigoye hariho nkumbure ivyo baronka kwa papa bataronse turi twenyene barigeze kubimbaza baragira ishavu ndabona ko nyene bashavuye baranambwira n'icatumye biba kurya ko ari uriya muntu babona agendana na papa ibintu nk'ivyo ariko mu nyuma kubera ko vyose barabironka umukate barawuronka vyose nta kintu na kimwe ikintu ciza abana bakeneye nyene akubwiye ngo uririka akabona urakiguze ababona ko uri papa uri mama vyose arabimenyera. nako tubona wagiye kubaka ukiri muto kandi iyo umuntu agiye kubaka atabateze ko ashobora gusambura mu misi ya mbere yo gusambura wowe wavyakiriye gute warakiriye kubaho nyene utagira umugabo byagenze gute? Nakubwiye ko mu misi ya mbere vyari bigoye ariko narabimenyereye kandi narumva amahoro muri jewe kubera ko hari hageze ko ngenda nari numva nababaye cyane sinashobora gusubiza rero ubwenge inyuma ngo ngume niyumvira ngo mbe hariya ngo bimeze gute sinari nkeneye no kubimenya. Yese arategekanya kuja kubaka mu rundi rugo. Ego ndosi yo nja nogenda. Yubiya lego ubu turiko turavugana nawe uraronka. Ntawe uhari. Canke ni wagatima kasivye. Mbo uwo nkunda jewe uwo nshaka ko aba ameze sindamuronka. Akenshi usanga muri wewe ubu uvuga ati jewe bivanye n'umugabo wa mbere twabanye uko twabanye ndakuzi ubu wumva ukeneye umugabo ameze gute muri wewe nk'uwo guhitishima akavuga ati ni uyuhe mugabo ushaka wumva ukeneye umugabo ameze gute? Kubera nababaye cyane deception yarambabaje gose vraiment urumva ndagomba umuntu nyene amakeya anyibagiza ivya kera nukuvuga mana sidavyumva ngira basi dufate amfate nk'umubebe nyene ngira shire no kumugongo urumva nyene numve ko ndyohewe anyubaha ampa agaciro turi kumwe nyene nkuko ndavyifuza. Mbiri kuragerageza kuganira n'abantu kuko ndazi wewe uri usa n'umujene iyo ugize nk'umuntu akashaka kukuganiriza ukamubwira ko ufise abana babiri avyakira gute? Abenshi cyane ntibavyemera abenshi cyane ntibavyemera avyemera aruko yiboneye. Iyo uri kurababwira ko naho byashitse abo bana utabavyaye uri muhira wasohotse urugo ari nk'umuhungu aba agufitiye projet y'iki niki ntabo muri abipfa kenshi mupfa ico kintu kubera ko amenye ukuri. Nta numwe turigera dupfa ngo nuko ngo ntango ngo mfise abana ahubwo aragukunda bivanye n'ukuntu agusanze nyene n'ukuntu wavugishije ukuri kuko benshi barahisha ko bafise abana je nta muntu numwe nigeze mpisha ko mfise abana kuko aho ntegekanya kuja hose ntegerezwa kwama ndi kumwe n'abana banje. Mu bisanzwe ikintu wumva umugabo woronka yo gukorera kikunezera kurusha ibindi niki? Nakubwiye ngo mbo umugabo ampa umunezero natakaje wose agerageza kumba hafi akankundira abana. Yego mbe nk'iki kiganiro tukoze gishikiye kuri se w'abana muri we wumva nka wewe nk'umuntu umurereye abana umusaba iki wumva nk'ubu ari nk'irihe jambo wamubwira mu gihe buri kiganiro canke mu gihe muhuye nirihe jambo wamubwira wewe? Namayigwa arasubira kugira kandi yo kugira ngo aronke umwanya wo kuvugana nanje. Oya dufate nk'ubu iki kiganiro dukoze kibonye sinzi nko muri uko avyakira ariko muri je numva ameze neza cyane nta ngorane binteye. Abana nta na kimwe je ndi kumwe nabo ndi papa ndi mama nabikubwiye uri aya ari ukwiwe nanje ndukwanje. Yese nta kukeneye kuba yo kuganiriza canke akavuga ati reka ndamuganiriza bivanye n'akazi akora yo gusanga hehe nta mbuga ukoresha yo gusanga hehe nyene adresse yiwawe?
aho nkorera mu vy'akazi yonsanga ku kazi mu Carama kwa Karita aho nyene hampande ya studio. umwuga wo gushona ubonamwo kazoza kahe muri wewe? Keza cyane kuko nta gihe kinini ndabikoze ariko ndabona ko harimwo byinshi cyane maze kungukamwo, ndakuramwo ico mfungura, ndaronkamwo ivyo mfashisha abana, ivyo vyose bakeneye bikaboneka. Reka tugushimire kuba wemeye guteramana natwe muri The Young Generation TV. Murakoze namwe kudukoresha ikiganiro. Twizere ko n'umunsi twakubwiye ugaruka uzogaruka. Nta kibazo, karibu cyane. Icyo tubasaba ni cya kindi nyene gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bica kuri The Young Generation TV bibashe kubashikira. Ciao ciao.